Ok, bon, ni Digne Delicia nkuko musanzwe mumenyereye abajournaliste bagenzanje twabanye muri byinshi kenshi twama turi kumwe muramenyereye kuri no munsi mpagaze nka manager wa New Design. New Design murashaka kumenya ati New Design ni giki, ni ikihe mwadutumiye kuno munsi. New Design ni label ije gufasha ugwaruka canke uwo ari we wese afise impano yo gukina amareresi ariko akaba adafise moyen ya production. Peut-être ibintu vy'amareresi hariho ivya comedy, hariho amafilme, hariho n'ibindi ibintu vy'ama episode n'amaserie ibintu nk'ivyo, ariko ni ibintu biba bisaba uburyo, ni ibintu biba bisaba location, ni ibintu biba bisaba kuba bafise director, ni ibintu biba bisaba ibintu byinshi cyane gose. Mu bintu vy'amareresi burya sico kimwe n'indirimbo canke ibindi, ibintu vy'amareresi bisaba ibintu byinshi cyane. Rero iyi label igiye gufasha buri muntu wese afise iyo mpano ariko adafise ubwo buryo bwa production. Nukuvuga ngo turafise abantu bazobafasha kubera ko barashobora kuba bafise niyo mpano peut-être ariko itaragera kure cyane. Ndibuka yuko duherukana muri Burundi Nkunda Company dufasha abana batoya mu matala atandukanye, ariko uno munsi muri New Design dufise tala imwe, donc twayirondereye abigisha babizi babimenyereye kandi mu ndimi zose nkuko mwavyumvise presentation zagiye zitandukanye, kandi dufise ibisata byinshi. Turafise nk'igisata ca comedy ujya arashobora kuzogiserukira. Turafise abazokina filme zirya filme musanzwe muzi ariko mu rurimi rw'igiswahili n'icongereza, uyu akazoba bidufashamwo. Tukaza dukina no mu kirundi no mu gifaransa, no muntu akazoba bidufashamwo bien sûr. Twa dufise rero madame wa sponsor wacu, sponsor yiwacu ntari hafi ariko madame wiwe akaba yashoboye kumuserukira muri no mwanya, akaba yitwa Gilan. Hanyuma ku muntu yoba yifuza kwiyandikisha kugira ngo ashobore kubana natwe muri New Design label, arashobora kunyandikira jewe ku bwanje kuri Instagram yanje ni Digne Delicia 0, Digne Delicia 0, canke Facebook ni Digne Delicia. Ndashaka kubahereza nimero ya WhatsApp, peut-être mashaka kuzibacishirizaho kugira ngo bashobore kunyandikira. Ni 75 722 798 75 722 798. Peut-être mashaka kwibaza ati kubera iki ushizeho wewe twandikire wewe. Muri no mwanya mpagaze nka manager wa New Design label, ariko kandi urumva turafise platforms zitandukanye ko bien sûr mu byo tuzofasha abo bantu harimo kubaha platforms ifise visibility. Hariho YouTube channel, hariho Facebook, hariho Instagram, hariho na Twitter ya New Design label. Murashaka gutangura kudufollowinga muri no mwanya bariko baradukurikira kuko turazi ko mwebwe abamenyesha makuru ijwi ryanyu rishika kure. Rero nashimye ko bokwiyandikisha inscription iwanje kugira ngo jewe nyene le manager nshobore kuba ari je nshobora kubashira muri groupe y'abandi. Kubera ko urumva niwe cabaza kwiyandikisha kuri platforms za New Design, nta kintu na kimwe bisabwa, nta frais, nta kintu na kimwe bisaba, nta mahera ya inscription, nta kuvuga ngo ufise imyaka iyi canke iriya, donc nta na kimwe bisabwa. Ukira kuba ufise iyo talent, ukira kuba wumva ubishaka ko ushigikirwa kuko ni benshi. Hanyuma ni intara zose zigize igihugu c'u Burundi, nta ukumiriwe, mwese murahawe ikaze kuwumva yifuza yuko dushaka kubimufashamo. Hariho ibintu biba bigoye mu bintu vy'amafilme canke comedy, peut-être ibintu novuga collabo, bakabifuza gukinana n'abandi bakinyi b'amareresi bo mu yandi ma group canke bo mu bindi bihugu, navyo nyene New Design izobibafashamwo. Hanyuma ntibagiye kuri platforms ziwacu cyane YouTube channel, murashobora kuzosanga ko indirimbo za Wiz Design za kera, murashobora guca mwibaza ati byo byagenze gute. Murafise n'abaririmbye, eka ni label yatanguye kurera Wiz Design kuva agitangura career y'umuziki, ariko bitavuze ko n'ubu unye twamukumiriye nuko umwana akura agasohoka, peut-être arashobora kuzogaruka canke akabandanya ubundi buzima bwiwe, ariko muri no mwanya dufise igisata ca film na comedy. Mu bisanzwe hanini nivyo onye, murashobora kugira ibibazo, murashobora gutangura mu kubaza. Murakoze cyane. Abagabo barara kubiri bakarota kumwe, musanzwe abantu baje ngaha
n'abane ko badukurikira bitege umucana baze bagendane amatangi yo kuzimya amazi kuko hagiye guca. Ikindi nuko muri comedy twariteguye cyane bihagije, turafise team ikomeye cyane, rero twasaba ahubwo abantu batanguye kudukurikirana kuko ibintu bizoba ari amakoto, ibintu bizoba ari will, ibintu bizoba biri mafya. Ni ukuvuga yuko ikintu cyo mu twitegako nuko ngaha mu gisagara ca Bujumbura tugiye kuhaturira ku buryo bwa comedy ndetse tujya bukenimbe. Murakoze cyane, ciao. Ico kibazo ndazi yuko hariho benshi baza kukinuma, ariko ndazi ko kiza gutera problem bien sûr. Muyizi kwa Morgan kuko mumuzi Morgan nk'umuntu yahoze akorana na Wiz Design. Morgan ari muri New Design Label, nico gituma mubona hagaze hajya na kamera itovye. Bien sûr que oui, mudushimire. Kamera ku canyuma umwe wese arafise ahageza kuba afise self confidence. Si question yuko hazosha canke atazosha, ni question yuko bo muri bo bumva yuko bafise self confidence y'ivyo bagiye gukora. Wavuze ati murafise uruhusha guko indirimbo za Wiz Design muzozishira kuri platforms zanyu. Ivyo ntavyo navuze, ahubwo mwadutahuye nabi. Navuze ati nimwaja kuri platforms ziwacu ntimutangare nimwabona indirimbo za kera za Wiz Design. Wiz Design yahoze ari umwana wa New. Murakoze cyane. Hanyuma ubajije ati Ding Delicia kuri mu bintu byinshi ntibizohava bigucanga. Jewe ndi ngaha kugira ngo mfashe kuko na jewe ndiko ndafashwa. Nukuvuga ngo mu gihe ntazofasha nanje baramfashije n'Imana izobimbaza. Ariko ikintu cyose n'umwanya wacu. Kuko nimba naremeye kwiyangaja muri ibi na biriya nuko mbona ndabifitiye umwanya. Rero ndafise umwanya wiki nkagira n'umwanya wa kiriya nkagira n'umwanya wa kiriya kuko ntidukora iminsi yose kandi si 24 jewe ndi umuntu akuze ndazi ngene planifia umwanya wiwanje. Il suffit yuko atagipfa muri ivyo byose. Rero ndabaremesheje yuko atakizopfa. Isoko TV Burundi Nkunda Company byose bizogenda neza nka na New Design Label byose nzobikurikirana neza. Ndabakunda cyane gose. Okay, murakoze cyane. Uvuze ati bazojabuka imbibe. Bien sûr bajojabuka, ariko sico kwihutira kuko imbere yuko tujabuka handi foko tumanza kuba ngahi wacu turi sure yuko mwatumenye mwadutahuye okay, si bose bashaka kubishima ariko ubutumwa bwacu bugerahe. Nico gituma twavuze yuko no hagati mu gihugu dukeneye abaho. Mushaka kwibaza ati muzohashika gute, ariko tuzohashika bivanye na plan d'action za New Design Label. Hanyuma muvuze ati murafise abaticha, bien sûr que we nababa présence sinzi ko mwababonye ugejejwe bya comedy film mu Giswahili mu Congereza au film mu Kirundi mu Gifaransa. Nukuvuga ngo ni mu ndimi zose. Ikindi kintu mubajije cyanyuma muvuze ngo adresse physique ya New Design Label muzoyimenyeshwa vuba. Igikuru nuko dukeneye yuko mudukurikirana kuri platforms za New Design Label murabe ibikorwa, hanyuma ibisigaye navyo muzohamenya.